iwe mu Gifaransa iwe mu Kirundi sinagiye mu Kirundi ukivuga utavuga mwe n'ubutegetsi utavuga mwe n'ubutegetsi mamuvuga ibiki ubo bavuga twubaki baraba bavuga tubomore iyo ni ibintu babasize mu mutwe ko twese tuvuga vyiza none ubutegetsi bibaza yuko ari ubutegetsi utavuga neza ahubwo tu bari gufuma bakoresha nk'ijambo umuntu kugira ngo aronka akazi barawe ibyamoko ngo bice 40 kwijana umututsi bice 60 kwijana umuhutu none wewe ushaka gute twotera imbere mu gihe duha abana akazi kubera amazuru izuru ryonyene ritume wewe tubona umengo uraciye ubwenge tubona umengo aho kazi bagashoboye kubera izuru none mbega uwo mwanya wo kuza turamenyera izuru yuko umuntu ari umuhutu ari umututsi uwo mwanya mbe turonka gute twacafise umwanya wo gutakaza ko umengo twaracerewe cyane mu iterambere turabiye ku bindi bihugu none nca ndimvira mbega ibi bintu tuvuze ngo uyu munsi kugira ngo igihugu gitere imbere bisaba yuko n'abantu babiri kugira ngo igihugu gitere imbere gikenera abantu babiri umukuru udatoye mukombozi ukuri sikibazo udatoye mukombozi ukuri sikibazo ikibazo n'ugutera mukombozi ikibazo ikibazo n'ugutera mukombozi ikibazo ikibazo n'ugutera uwamutoye ikibazo ikibazo n'ugutera uwamutoye ikibazo shakumenye ko amahitamo s'ubwonko shakumenye ko amahitamo s'ubwonko udatoye 26 n'ukuri sikibazo udatoye 26 n'ukuri sikibazo ikibazo n'ugutera ikibazo abantu mu biganiro dukora tubahimiriza kudatora abantu cyangwa umugambwe ahubwo tubahimiriza gushigikira icyumviro cy'umuntu iyo migambi mbega niye migambi rero Mukombozi yashize imbere jewe muririmbyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu umva rero inyishu ibibazo byanyu yabonetse Malengo Records ni studio nshasha ije kubaha ivyo mwari murindiranye igishika tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking voice recording mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru turakora kandi ama publicity voice over dubbing na sound tracks kubakora amareresi dukorera mu Kamenge quartier Gikizi kujya gatandatu hepfo ya lycée municipale Kamenge aho benshi bita Limika mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 cyangwa mutwakure kuri 66 21 21 39 Malengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi Yeah. Yes, nkuko mubibona imbere za kamera turi kumwe na Nzeyimana Toma aka Mukombozi mubona ku mupira yambaye nitora Mukombozi ni nimero 26 ara ni civugo Uburundi ugwaruka kazoza keza no muririmbyi muramuzi kuva kera uburyo yaje yari indirimbo zihanura benshi baripfuza kazoja muri leta uyu munsi nimwe rero muzobigira mu ruhara kugira ngo ashobore kuja muri leta muri babantu bafata ijambo no musa karitoza mu kibanza cy'abashinga amateka nk'uwigenga ntari mu mugambwe ariko nituzi impamvu nituzi ko hari imigambo y'abana mu propose ariko ku bantu bakana Malengo Media ngaho musa iganiro twakoranye ibintu nk'ivyo so Nzeyimana Toma twizere kumeze neza karibu kuri Malengo Media murakoze cyane Malengo Media murakoze cyane kandi murakoze kuduha ikaze hanyuma turamutse n'abarundi bako bakwikana Malengo murakoze cyane Yes, urumwe mu baririmbyi bari mu bitoza kino gihe mu turi mu bitoza navuga turi gihe cy'amatora bariko bari yamamaza mu kinavuga ngo abeshinga amashinga amateka ndetse n'abajena mu makomine mugawe wewe uri kwitoje mu kibanza cy'abashinga mateka hari imigabo n'imigambi ufitiye abarundi kucivuga turabona ko ari Uburundi ugwaruka akazoza akeza no musi Mukombozi kandi asanzwe afise umufasha afise n'abana nabo sugwaruka mugabo yahisemwo icivugo Uburundi ugwaruka kazoza keza kubera ko ugwaruka kubera ko ugwaruka cyambere mbere niyo moteri igihugu ko nibo benshi kandi nibo basumika igihugu mu gihe aba bantu batari ku kivi igihugu kiracyumbagira cyane That's why. Yes, witoje mu ntara ya Bujumbura. Hari nabonye benshi abana babakubaza no makommentaire ati benshi baziko uvuka uri umunyenyanzara hari Makamba ati kweri ki hari abazo bari muri Burunga mu navuga ngo muri no navuga muri no leta shasha intara 5 ati kweri ki Mukombozi titoje mu ntara avuka mu navuga ngo zo bari Burunga akitoza muri Bujumbura. Icyambere nambe nuko maze kuhaba imyaka 5 bashaka kwitoreza amategeko yavyemera hanyuma ikindi nacyo nuko
sinoronka icyumviro ngaye Bujumbura hanyuma ndakimanukana imisozi ya Makamba ndagitwaye hari yagiye cyo kikaho cyarushe cyabize ni yasho sasa muri ico gihe icyumviro ukironse gikorera ngaho muri ico gihe ariko kubera ko ikindi nacyo ntumbero nyamukuru yari vision yanje yari kugwaruka bw'u Burundi kandi wana Bujumbura niho hari ugwaruka ruvuye mazone yose y'igihugu ushobora kubasanga ngaha bisigura yuko mu gihe urugwaruka rw'Ubujumbura rumaze kuba ruri ku kivi ruri mu ntwaro ibe mu byashara mu mihingo yose basumenye yuko ruranduza abandi rwasize hariye ego yes uno munsi uri kuritoza mu kibanza cy'abashinga amateka bimwe mu politike kwisi nk'ukwikirana cyane ndakunza kubona benshi bashika kubo hipfuza baciye kunza sandukanye abenshi twarabonye harimwo inzira zo guca mu mugambwe hariho kwiga hari abigenga hariho n'abashikira aho hantu ari uko habanje kuba amakuba mu gukana ugasanga bavuze ati ni intwaro fata kibanza abantu ugasanga habaye nirikwa ry'ubutegetsi no munsi wowe wahisemo nk'uwigenga kuko utaciye navuga ngo umugambwe w'umunyonyi umugambwe kanaka mugambwe si kibazo vuga gusa ikibazo kiza nuko ico nasabye Imana nasabye Imana kuba umuhuza w'abarundi hanyuma ndabona neza yuko nkiye mugambwe imigambwe irabatandukanya si uko ngo abari bibi ariko gusa ni kubera ko naje kuraba abarundi tubamwo cyangwa abanyafrika gusa muri rusangi benshi nituzi gutandukanya urwango n'amahitamo umuntu ahise umugambwe yakika umwansi sasa nca ndibaza none igihe papa yahitamwo mama yarankanya ko none kweri iki cyari kuba ikibazo ariko kubera ari uko amahitamo kuwundi ari urwanko anje ndavuga ati no kubera bataratahura sino batahuza nanje ndi muri ugo rwanko mu cyo kibuga nyene bisaba ko ndi pembeni ndi ku ruhande kugira ngo shobore kubahuza ya umuntu ariko arakuraba ku mwambaro kuva hasi gushika hejuru ni Tora Mukombozi ni 26 biboneka yuko hari uburyo bwinshi uri kurakoresha mwa kino kiringo cyo kwiyamamaza kugira ngo koko intego yawe yo kuba mushinga amateka wishikeko before yuko tuja ku migabo n'imigambi mbega navuga ngo aho ugejeje no munsi nibikubona biriko birakugora ni nabiki usaba abantu bariko baratwumviriza before ko doshika kubazo gutora mugabo kugira ngo wumve yuko ukora nkuko wavyifuza okay icyo mena mbere nuko biratwara uburyo ushika uyu munsi kwera ibintu bitwara uburyo kandi je nabijemwo nzanye ubwizigirwa fise ko nabona umengo igihugu kirakeneye abizigirwa hanyuma ndavuga none ubwizigirwa bwanye ni wabe bunkombera ko kurumva n'ijambo rya nyine cyubahiro kenshi akunda kuvuga ko abantu bari mu gihugu muri izi nzira ubusuma ni bwinshi kindavuga none je ko ntari gisuma ahubwo reka ndabe simpave mfana ni ingeso nziza hari igihugu kikeneye kangende ndayitware ariko sasa nje sanga shitseyo umbe si bikeneye ingeso byonyene bikeneye n'amahera kweri ndaraba gusubira inyuma birandavuga utiyo yasi cyane ukijambo ndakoresha Star Victoria siempre ukwiye gushika ku ntsinzi nkasubira inyuma sibimaramara cyo guteka nkomezi nzira nje imbere ibyo umuntu amaze kuronka bisanzwe umuntu amaze kuronka ibyo shobora gutuma shobora kuzunguruka kibitoki nkazunguruka nkuko wa kabiri inzoba ndaho i Buganda mabona hanyuma kwa gatatu nzoba ndi mu Rugombo kwa kane nzoba namaze gushika imabaye uca wumva yuko ubwo bushobozi bwo gukora ibyo bintu muri kino gihe gato ariko ama province yose nzoyashika ko ariko kwenda keneye abafise amabafle abafise iki ufise amazi ashoboye gushikira igikorwa canke bakavuga yuko Mukombozi basi turakeneye tugure basi imipira yawe nkavuga uti banaje tugure basi inkofero zawe tugure amarori yawe turabe basi ko byocuko ariko wogira ko nibiciro inkofera amarori umupira ajewe sasa kubera ko sinshaka kuwazimba cyane kubera sinshaka no kudandaza bisanzwe jewe amahera nakoreye niyo ndabaya ora nkinga kuyikora no kuyiheza ni 50 uco wumva yuko ibyo 50 nibyo nyene ndandaza ushatse kurenza ni sawa ariko yindi nayo kalite ni 30 uca wumva yuko 30 nibyo nkeneye je na nyungu ndagukeneye ko kwa nawe na nyungu nkeneye ko
muri ico gihe cyo dushaka nimba wakunze Mukombozi ubironke ariko nanje ifirazi koga ariko si mwipave ndakenera amazi kugira ngo naje neri imbere sinobagabira nk'aba bari mu migambwe kwa bobo bafise ukuntu bari organize kandi jewe je nyurabona n'umuziki narabaririmbira kandi ubu ndacyabaririmbira ariko indishi yakababaro nirakwira. Yes, kimwe mu bintu abaririmbyi besha kumwa bifuza kubona umuririmbyi ari muri leta. Nakunda kunze kubona amadeba numenyesha makunda bizi bavuga muri Tanzania turababona muri leta, mu Rwanda, muri Kenya, uno munsi mu Burundi aho navuga nkara mu Tanzania bamona FA bari muri leta, Kenya bajagwa bariyo, mu Rwanda hari abariyo, Uganda the same, Burundi rero yo bari incuro ya mbere ko harabo dirimo abo dufise nk'umvugizi ushikanga n'intaro ya gati mbere usanga n'umutekano nkurikiye arimo mugabo benshi barifuza umuntu tubona ari musirikare cyane nkawe nka Mukombozi. Mega support y'abaririmbyi bagenzawe irahari kubona mbona hari na post nabonye bagize wa screenshot ya Fabirov. What's going on? Ya support y'abaririmbyi nayihari kweri ariko sinibaza yuko ngira ngo barindire ko ntangwa kwiyamamaza. Arano n'umengo si javre. Eka ntangure kwiyamamaza nibaza arabakubwira yuko urabona politike nuku ndatinya politike hari ubundi avuga akavuga uti banone ibyunguka ni gute umangahe sanga nanje ibintu sishobora kwiyumvira kujya kuriha umuntu nandere na umuntu yobashaka ndamu miliyoni sinofata je miliyoni ngende kuriha umuririmbyi azoze kuko ndiko ndabagwanira kweri ikintu nica twese kandi kini nacyo mvuze ko genze ndatora umuriyoni ntange kubaririmbyi ntararonka amabafle yotuma imigambi y'umyagihugu yumva. Sasa muri ico gihe kweshi nibaza ko no bikigugu gushika hiyo nageze gukora post ndavuga uti badutereze ku bwinshi kugira ngo amaya tuzoronka ishoye kudufasha ayukeneye ntora ndaguha ariko ubu ndakeka ndagwana n'intango bisanzwe abantu batanga n'imipira bakabaha abantu ariko jewe no kwiyambika ho byanyoroheye kubera ko n'imbere ko nja mu matora narambara ariko ibirengeye ibi byongora yuko mfate umupira nk'50 mfate ngurira abantu 1000 gusa one 1000 kubafana mfise ni bake nana impulse ku bantu bazontora ariko urabe 1000 cyonyene stadini miliyoni 50 none shaho aho sasa nimba usanga ntanguye kuyiba hiyo ngiye ku mushinga amateka usanga ni hajya nangwa kuri amadeni ideni ryakunize nishobora kwiyumvira umyagihugu yumva kwandi deni rikuvuye ko ngaho kanigo ucitangwa kwiyumvira umyagihugu none ho nzogishura gute nishiye abantu bacabiba kwera umushahara w'umudipite wenyene na 5 miliyoni zirimo ugende kugideni rya 50 miliyoni none wewe ryakunize ngaha sanga nanguye kujya mu ngeso zaiti hari cyanke zigeze kubaho so much. Yes, muko tujya kumigabo n'imigambi Mukombozi nkuko nayivuze kuvutangura kuririmba ari umuntu atanga ubutumwa bwiza buhindura binabiri yaje nakunda kuvuga ko ari gospel ko ari gospel n'ubutumwa bwiza. Hari abona muri no matora Mukombozi ko ari umwopoza wa leta ihari harayibona uko w'abantu babwira iki koko nivyo jewe sindi umwopoza kwa n'ijambo opoza je nyese ndagemera iwe mu Gifaransa iwe mu Kirundi sinagema mu Kirundi utavuga mwe n'ubutegetsi utavuga mwe n'ubutegetsi mamuvuga ibiki ubo bavuga twubaki barabaho uvuga tubomore iyo ni ibintu babasize mu mutwe ko twese tuvuga byiza none ubutegetsi bibaza yuko ari ubutegetsi butavuga neza ahubwo tu bari gufuma bakoresha nk'ijambo uharanira ikibanza kimwe n'ubutegetsi kubera abantu mugoraniye tuze twakoresha indimi zitari tayizashya mu bubi uvuga tukurere ijambo rwango utavuga rumwe n'ubutegetsi ahubwo uharanira ikibanza kimwe n'ubutegetsi none uvuga bivuga nibiki ko ari inzira gusa zitandukanye twese duserukira muri ville none we uciye jya Bugarama nanjye Rumonge twese duserukira ngahe Bujumbura none tuvuga yuko tuvuga yuko niducamo turagwanya na nikije nibaza yuko turakwiye kukuramwo izo politike badushizemo kubera umuntu atavuga rumwe n'uwundi ni Imana Satani kubera Satani na Imana yovuga gute Satani aguma pinga none ariko twebwe dushaka icyumviro kibyari kindi par exemple ushaka kuvuga iri barabara rya Rumonge par exemple ukavuga ko badushaka turiko turarikora ariko ndakavuga naho turikora amazi aguma iyagura hari izogwa mu mazi nk'ayandi tubigenze gute je mbona icyumviro cyanje dukora amabarabara yo hejuru okay icyumviro
icyumviro kabyara ikindi ariko atari bimwe byo batavuga rumwe tugeze. Yes, areka tuje ku mugabo n'imigambi rero ya Nzeyimana Toma aka Mkombozi. Avuga ati navuga ngo yo natuma n'abantu bavuga ati kuko abantu mu biganiro dukora tubahimiriza kudatora abantu cyangwa umugambwe ahubwo tubahimiriza gushigikira icyumviro cy'umuntu iyo migambi. Mbega niye migambi rero Mkombozi yashize imbere? Jewe nta n'imigambi mishasha, nta n'imigambi nashatse kuzana jewe. Iyo by'imigambi nibyo nshaka tubiveho. Kubera mu Burundi abantu bose imigambi yose ifite imigambi. Ariko je nibaza yuko tuve muri monde y'imigambi. Dufate umugambi umwe dushire hajya. Kubera wozovuga mushe mu ngiro. Dufate yuko wowe ushaka kuvuga shaka Burundi bwiza. Ubundi nanzozana ubundi bushasha. Ubundi nanzozana Burundi butomoye. Iyo byose ubundi nanzozana imbona kazoza. None twavuga uti reka dufate ijambo rimwe turishire hajya. For example nk'ubu mugambo twara nimbona kazoza sivyo n'utwara je namvira avuga uti twikuremo ngo byavuye hehe ngo abawuzanye ni bande oya dufate yuko ari umugambi mwiza ku bw'igihugu sasa muri ico gihe twebwe ari akwiye migambwe kavuga banajewe kugisa ku mugambi wacu for example ipro na ibintu by'uburimyi turi neza muri mbona kazoza twe duzofata ku burimyi twe Frodebu twe turabona mu vya demokrasi turi neza tuzoza dusimbata demokrasi ubundi Mkombozi nakavuga yuko banagenda urwaruka rufoko rukivuga ngo dushike ku mwanya je ncyafata sasa urwaruka ko ni nk'inomero kwera igihugu ni kibuga umwe wese akinomero umdefenseur uzibire gardien asame sasa jewe na mugambi nazanya ahubwo naje kubereka ico tuma sasa tubishika ko nkijya mbona kazoza tubishike ko kare icambe nambe ko nasanze no imbona kazoza na ncyubahiro yayumvire kwanza Messi sana ndanishimire kuri ico cyumviro ariko naho biruko ni wacu kubera ko nibaza yuko iyo myaka gushika 2060 nawe nyene si hazobakiri canke nimba zoba hari azoba yarapasiyoni. Sasa muri ico gihe uca wumva yuko ni twebwe dukwiye kugira kushira mu ngiro kandi bwa tubishire mu ngiro foko tuba hafi nuwa wiyumviriye kugira ngo dukira gace hanyuma nati dufata inzira kubera ko umukurambere arazi inzira ko nazi kunyaruka ariko gwaruka nituzinze yako turazi kunyaruka sasa umukurambere yeretse natwe twinjira niho tuzoshika kumbona kazoza nje ndavuga ko none be gwaruka ngo baruri mu kivi ikintu kiza turabaririmbyi twebwe par exemple turaririmba twakoresha YouTube usanga uronse nka $5,000 muri YouTube mu bundi yagushikira $2,000 by'amadolari ayandi yaca za Kenya iyo bagakata kubera twebwe nta lisansi bitaniye na YouTube uca wumva yuko kandi Burundi turakeneye amadolari uca wumva yuko hari byinshi duhomba kandi tayi tubikwiye kumbe harakeneye yuko twinjira lisansi hari amaradio ngana televiziyo ya malengo namwe ngaha hari umushahara usanga boss yisopa ariko yaba dufise lisansi na YouTube hari amayari kubava hiyo nyene muri YouTube yakabariha kandi byari kuba bishoboka nawe mwari kuba muduga kwa muzinjira ngahe sasa ibyo byose kugira ngo mbona kaza twishike ko nari yumvira icyo kintu ndavuga yuko abantu bari muri music nabo nyene turonke kwa turarima turakora kure kwitinjiza hanyuma nza kuraba nca ndiyumvira none mbega imbona kazoza kugira ngo dutere imbere tuzoshika ko gute mu gihe hari abana bo mwibarabara batari ku kivi kubera kugira ngo dutere imbere fogwa ruho gose bari ukivi mbe abana bo mwibarabara turafise na payeje iratanga ingurane kandi turashimira leta cyane kubo mugambi nabonye abajene barengiye 8 ariko mbega aba bana bo mwibarabara nabo ninde abasabira izo ngurane ninde abakurikirana so na imfise icyumviro ndavuga ko je n'ivyumviro mfise naho no murongozi mwo bikoresha mwebwe nyene yuko none nitwovugana na leta turabiko aba bana boza bahererwa petete mu makambi igisoda ya leta kubera ko hari abazoronka inyigisho patriotique discipline yo kuba mu buzima bwawe bwose ibintu byinshi tukavuga yuko mbega hari abajene nabo bari muri abajene nyene tukabarondera abashingwa manza babafasha canke abantu bize ivyo kwandika imigambi bakabafasha abandikire kuri benshi nazi kwandika hari umugambi barawufise kandi kimenya n'abarundi benshi ngabatunze suko bize menshi bisigura yuko amashuri sikibazo sasa muri ico gihe nca ndiyumvira nabo ababahana nabo bagendana ubumuga abona abantu basa nabibagiwe mbega bana bagendana ubumuga bobo twotera imbere nabo batari ku kivi cyane bumva yuko abo bobo ntibisaba na leta twovugana kubera ko nasanze leta ifise ubupapa hanyuma amadini
amasengero n'imisigiti afise ubumama ni gute wivye ku musigiti canke mu rusengero n'uwivye mama mwese murahanurwa we mwana ntuzosubire ubona ini cyaha ntuzosubire mu rusengero ariko wivye papa cyangwa ukiba wivye papa cyangwa ukiba igihugu leta ujya bose bafise inuzi bose barahana. Sasa muri ico gihe niyumvira aba mama ko bafise impuhwe abantu ugendo igihe cyama niyo mavuzo rabe no mu gisoda igisoda cya leta usanga abagabo ari benshi kurusha abagore ariko igisoda igihe cyo kwizera cy'Imana ino mu gisata mu ginuvuga cy'Imana cy'ukwemera ino abakenyezi ni benshi cyane kurusha abagabo ndavuga none ko yari ni wari impuhwe cyane mbega turavye ngadufise amasengero 30 arenga n'imisigiti mbega dufashe umusigiti n'urusengero rumwe ugatanga ibihumbi 10 ku kwezi ni miliyoni 300 turavye mu mezi 10 ni miliyari zo zitatu naca niyumvira mbega dufashe iyo miliyari zitatu tugafata abantu bagendana ubumuga tugafata abana 1000 twebwica abana 1000 aba reka tubaye miliyoni 3 zo kwiteza imbere nimbaraka basket tukamugurira nimba ari kanuka gukora za lumikashi kugira ngo bimworohere gukora za lumikashi cyangwa kugenda kuri kioske yiwe birashoboka hari kumayeri ibihumbi 10 gusa iyo yose ni kugira ngo nabo nyene bashobore kwinjira ku kivi ariko kandi ngica niyumvira mbega abana none bobo ko abantu benshi bisuma bihari iyo bibonye amahera mbega bagiye kudandaza ahantu hagoye mu makatier bizogenda gute babivye cyo ndiyumvira ndavuga twovugana na leta tukaraba bakabaha priority ahantu hari amasoko bakabaha priority baje bakora za rubikazi za ekokashanga ibindi bifuza gukora ko nabo nyene baciye ubwenge twe kubapangira ibyo bakwiye gukora ubumuga kumugara amaguru n'ibisigo kumuga ubwonko. Sasa muri ico gihe nca niyumvira ico ngaho nabo nyene bagiye kukiviyo tuma dutera imbere n'ingoga ariko kandi nca ndaza ndavuga none hari ikintu cy'ubujuga ngo dutera imbere foko tuba dufise amasaha menshi bikogwa hariho abajene benshi baba motare abantu b'abajaji taxi vero mbega bobo ni gute mbega bobo ko bakora amasaha 12 mbega amasaha 12 byo tuma dutera imbere byo dutera imbere n'amasaha yo gukora ifoko abamenshi kushero kuryama ndavuga none mbega ugwaruka ifoko umuntu ndavuga iti ifoko ngenda hariya ndabesiguriye neza ukuntu ugwaruka ko kugwiza umwimbu ruguza ibibondo mu makatiye ni kugira ni kubera ko ni kubera ko benshi usanga baheza akazi kare ariko kandi iyo aba bakora amasaha 28 n'ubushomeri bwa kugabanuka ati gute ubushomeri bugabanuka gute nuko imoto imwe ikikora kabiri ikora ku muranga kwa no mwijoro ucyumva yuko ari abajene babiri bose baba ari ku kivi ucyumva ubushomeri buragabanuka hanyuma nce ndaza ndiyumvira none aba bantu b'abajaji nabonye ne igihe dufise igitoro gike muri ico gihe aba bantu barakenewe cyane kubera ko batwara abantu benshi ariko kumahera ku gitoro gike no giciro gike. Sisi njavuga uti iki gihe mbega bashitse mu gisagara ikibazo cyo bicyahe baravuga yo ambuteyage ariko ambuteyage nayi hari igikuru no kwagura amabarabara kubera ko nabo bajaji zitagenda abantu bagumagura amamodoka none ambuteyage zo kwiyongera tu. Sasa nce nicara ndaraba ndavuga kandi none ibyongera ibishomeri nibiki nce ndaraba kwanza system ya education ivyigwa twiga none uyu munsi ari abana bacu kwishuri bakigisha amaguru y'igihori cyumvya none aya maguru y'igihori umwana wacu yamishikana hehe basi bari nimba bakunda ibihori cyane bari gufuma basi bigisha abana ukuntu umwana yokunguka biciye mu gihori. Par exemple bakigisha bakavuga ko inkoko imwe iri ibihori 5 ikihaga bisigura yuko wewe ufise ibihori byinshi urondera umuntu atunze inkoko akagushorera business kwanza n'inkoko zikagabanya kuja zisangira injya n'abantu ngo zijye ibigori na tukajibigori iyo byose niki ibigori bikaronka kandi kazigikora ko nabyo nyene sinumvise rero n'inzoga z'ibigori none cyo umva bikora kenshi kazotuma ubugari buba buke. Sasa reka bimwe dushoboye gukura mu nzira tubikure mu nzira nce nimvira naho kugira ngo dutere imbere bisaba kwanza ubumwe bw'abarundi ni gute uyu munsi muri constitution yacu bwiza shingiro bisaba yuko umuntu kugira ngo ahagarare
umuntu kugira ngo aronka akazi barawe ibintu by'amoko ngo bice 40% umututsi bice 60% umuhutu none wewe ushaka gute twotera imbere mu gihe duha abana akazi kubera amazuru izuru ryonyene ritume wewe tubona umengo uraciye ubwenge tubona umengo aho kazi uragashoboye kubera izuru none mbega uwo mwanya wo kuza turamenyera izuru yuko umuntu ari umuhutu ari umututsi uwo mwanya mbe turonka gute twacafise umwanya wo gutakaza ko umengo twaracerewe cyane mu iterambere turabiye ku bindi bihugu none nca ndimvira mbega ibi bintu tuvuze ngo uyu munsi kugira ngo igihugu gitere imbere bisaba yuko n'abantu babiri kugira ngo igihugu gitere imbere gikenera abantu babiri umukurambere azinzira n'ugwaruka ruzi kunyaruka kubera abakurambere barazi inzira ko nibazi kunyaruka mbega sasa uyu munsi dufashe izo 60% par exemple tuvuze nk'abahutu aya ufashe umuhutu umusaza ufashe n'umututsi w'umusaza ubaha akazi kamwe c'est-à-dire igihugu bose bagenda muri vitesse imwe igihugu ni nk'uko umengo haba ari umuntu yo umwe none kubera iki tutohindura bijya 40% na 60% tugashiraho gwaruka ibice 60% umukurambere ibice 40% kugira ngo tugende mu kurambere yerekana sagesse akavuga gwaruka natwe tukasha dupasura na 2030 niyo shika twamaze gushika kumbona kazoza 2060 ivyo byose kugira ngo tubishike ko bisabiki ivyo byose kugira ngo tubishike ko bisaba yuko twese dutahura yuko izuru uko Imana umuntu yaremye cyo gipimo cy'ubwenge ikindi nacyo dufata umwanya twebwe nk'abana b'u Burundi tuyicare twiyumvire mbe dushaka kujya hehe mbega kugira ngo dushikeyo izuru ryo dushikanayo gute icyo cyonyine ko nzi kwizuru icyo rishoboye no guhema no gucomora igiseru none ese ibyo byonyine byotuma tugizera ko naho bakwagaza ugakoresha izuru utonyugwa itakwagaza neza sasa icyo nacyumviriye ko ariko suko bafashe iyo ngingo bari bafise amakosa oya icyo gihe bayifata nivyo byari bigezweho kandi hari ingingo zifata bivanye n'igihe bivanye n'akarere kubera natwe sisi urazi yuko twakuze abavyeyi bacu batubwira yuko batonye turi kumwe n'umukobwa bakadukubita ariko ari imyaka igera bakakubaza none we mwana ni gute none we kumbe n'umwanya cyari ingingo y'umwanya cyari gihe sasa icyo gihe tukivuyemwo cyatuza sasa ngaba batangwa kubaza none ni gute n'umwana wa makurata ntumubona kandi yarize turacajya muhira urakwiye kugira ane sasa urabona nk'icyo twimviriye ndavuga no reka turabe yuko imbere yuko tugira ifoko hakora abantu bashoboye ifoko hakora abantu bashoboye ntihakora izuru ariko kandi kinacyo turiyumvira mbega harugwaruka ruri hanze gwahunze mbega gogo hehe naho biruko bo bedete bamwe bari bakiri bato n'ivyabaye ntavyo bazi anje ndiyumvira none eske nitwoza nabonye tukabaye inyigisho tukabereka ukuntu akwiye kubana n'abandi n'ababino babakira tukabereka inyigisho akwiye kubana n'abandi ari ministere zibizi nk'iya solidarité rabizi cyane byo muri ico gihe baze nabo nyine baze bakore kubera izo nguvu zabo ubashafise inguvu nizikoreye iyo mu buhungiro sasa muri ico gihe ari gihe bazozino ubushushe bwarabaye igiporo baramaze kuba abasaza bashaka intebe aho gushaka gusunika Burundi sasa je nibaza yuko ni gihe ciza abo bana nabo nyine baze ngaha ku kivi baze ngaha duteze imbere Burundi ico nacyo nacyumviriye ko cyane ariko badaye nce ndiyumvira hari ikintu par exemple turi mu mbona kazoza ndanashimiye nyine icyubahiro cyane kubera iyo meditation ndakunda umuntu medita sana iyo meditation kubona ko ari ijambo rimwe twiye gutora ribuza abarundi bose kuri mbona kazoza nawe wowe utari mu gihugu urayifise mu rugo kameme no mu buzima bwawe urafise imbona kazoza wiha ni ijambo rimwe umwe wese rihurirako ariko sasa ikibazo sinzi sishaka kwinjirira iyindi migambwe ariko je nifuza yuko umugambwe nyine cyubahiro avango tubera umugambwe uri ku butegetsi utubera akarorero muri ibi gute kubera ko nimba meditation Imana yaracishije umugambi muri wewe ni uko uyu muntu wo kukwiza hakiri kare no kwitwararika kurusha jewe kubera akarorero abandi
kubera akarorero abandi kubera akarorero abandi kubera igihe wiba n'umugambi w'umuntu ariko ntushike ko nkuko ariko ushikako kubera Imana yakishije muri we none ngace nvuga none nvuga nk'umupatriote sivuga nk'umupoliticien niki none ko ari wo mu mapancarte menshi mu makartier usanga hari ya ni mapancarte niki ni aje mabuye bayita gute amamonima ivyibutso urabona hajya hariho hano bandika indi na kabiri twarumvise 93 twarabonye ubu naho nimba twasinze ukuntu bakurikiranya amajambo ari yajya irevre sishobora kubinjira ariko none ayo majambo yatwibutse ki mu mbona kazoza yaduhiki mu mbona kazoza irevre ubu dukeneye ikivi kubera abarundi barakundana baba bankana bari kuba bashwana amatora ataragera ariko abantu bashwana hageze mu matora kandi abarundi icyo nabonye n'ubuhungiro baragusangira none webwe Palestina no Israel bosangira ubuhungiro sasa ibi bintu turifuza yuko bandike ko amajambo fumutunga n'umuswi fumukora gato ariko ukore nyagira umujene ajyama atakoze nyagira umujene baruriringe atakoze nyagira iki umurundi wari we wese ahagaze niki turakeneye aje majambo yazaratwibutsa je n'ikimviro cyanje asikubinjirira ariko kweri nimba yaje majambo bandika yari yakenewe petete ngo dukeneye sa kumbona kazoza bashire ko bashigikire na nyine cyubahiro kubera ko nimba ari we yayitanguye ku bwawe ijambo twibandanye ego kabisa byo byiza kubera bo bagiye barandika uko natwe aho turi tuguma twandika ibindi ya muri rusange niyo ni vyinshi nibaza ko bumaze gushika mu namashinga amateka bizokorwa ari benshi banibaza ati mbega nitwa abatora muri abashinga amateka mbega nuruhe ruhara rw'abashinga amateka muhindurwa y'ibintu ko yabera mu gihugu ni kubera ko uruhara rwabo ni kubera ko haje umuntu afise uruhara rwo gukata imodoka n'umuntu afashe nuze afashe vola sasa muri ico gihe mu namashyamwe amateka hajya niho hari vola kubera ko hari n'amategeko na nyine cyobahiro y'umugora kuyasinya mu gihe n'amashinga amateka itara yayanse ishigura yuko barafise nabo nyene ububasha afise ububasha kandi ciza ko ni kubera ko nzi yuko na nyine cyobahiro nyine akunda gwaruka bisigura yuko na mugambi mwiza ugwaruka uzotebera mu nzira kubwa Mukombozi nihe nyifato y'abene gihugu makeno gihe cinyamamazo bakwiye kugira icyambembe nuko batahura amahitamo ko atari ugwanko udatowe mugambwe kananka ikibazo no gutera uwo mugambwe ikibazo udatoye Mukombozi ikibazo no gutera Mukombozi ikibazo udatoye numero 26 yanje ikibazo no gutera numero 26 ikibazo gende ajyo ngo bitabure none 26 none yakugize iki cyangwa umuntu yagiye kwitora nawe nyene umusimbireko ico cyonyene je nifuza yuko tuba amatora y'ubu aba yabahuza abari yaduhuza ubona ko twatanguye n'isengesho ujya mugambi wari mwiza je narawushimye cyane wa nyincyubahiro Igitega narawushimye cyane ujya mugambi wo kuba dutangura n'isengesho je nibaza yuko amatora abarundi kweri tugiye kugifatamo neza ibyo twabonye twarabonye iyo geze amatora kenshi naburu tubazo kandi tube nk'imbata genda basabye tube nk'imbata kweri imbata niho iya mbere ikorokeye mu toilette ya kabiri nisubira inyuma twarabonye aho amatora yagiye adushikana uko nkasaba abarundi kungu bumwe gutahurana ko ari ibintu by'akanya gato birengana na senyi nawe nyene ikabasaje n'umu arbitre kandi wa betinze aho uzosanga ekipe wa betting yeko nuvuga niwemera kwihombo bura amahera ya sasa tugerageze tuba barundi ibindi byose uburundi bibazo yarabumenyereye uburundi bukeneye nyishu ibibazo byo turabyifitiye tumaze igihe tari gito kuri ino TV yacu dukorana n'abanyamigango batandukanye na cyane bariko barituza nko nyine cyubahiro yabivuze nako tunamushimira avuze ati ibinyamakuru muhe umwanya wose novuga ngo muhe umwanya ukwiye ungana haba abari ku butegetsi abatari ku butegetsi bose umwanya uhagije ukwiye hari bamwe twakoranye ngaha ndavuga nk'urane rundi bwa bose bavuga ko bariko barabangamirwa baratanga n'ururero mu ntara ya Makamba tumugamba ku butegetsi iyo tugiye mu bikorwa byo kwiyamamaza baratuburagiza mbega ku bandi wa Mukombozi ahace yambaye no mwambaro mbega hari abamuhungabanya haragomba kumutera ikibazo kubera ko atari mu mugambo ku butegetsi mugabo avuga ati twebwe icyo twipfuza ni Burundi bwiza kuri jewe
nana kimwe kwenda abona jewe kweri je nashima Imana kweri ko nayisaje kumuhuza w'abarundi n'ubu kweri ndacyabona ko ndi mu nzira yayo kubera ko jewe ndahura n'abanyamigambwe bose bakambwira uti Mukombozi wewe nta so nandi mu mugambwe wanje kanaka jewe zo gutora sadi je sindahura kwe nizo ntambamye ariko birashoboka ningira ngo ni kubera ko ntaratangwa kwiyamamaza nanje uburyo nabwo ari gihe niyo mpamvu ari gihe utsitara cyo nagira ko nyenezo bitangwa ryari ari gihe utsitara ugasanga Imana yakurinze accident y'imbere ari gihe usanga ibyo ntarahura nabyo kubera uburyo nabuze navyo biba ariko nyine ni byiza ko muhura nabyo kubera umugabo nahunga ibibazo byiza no hura nabyo kwanda nkabimenya ko kuvyumva uzotangura ryari nyene uzohera he bizogenda gute kugira ngo uhamagarire n'abantu okay je mamagare inzira mu Cibitoke kuwa kabiri itariki 20 mu Cibitoke aho i Buganda niyo nzotanga tuzungwa za Nyamitanga Cibitoke centre hose hanyuma tuvuye ngaho azo ari kuwa kabiri kuwa gatatu itariki 21 z'ukunyene kwa gatanu nzoba nagiye mu Rugombo Gome hanyuma ni kuwa kane itariki 22 nzoba ndi Mabayi hanyuma doje ngaje twinjira Bubanza bazoze barakurikirana ibinyamakuru tuzatubamenyesha. Yes, no kuri Marengo Media tuzoba turi kumwe namwe. Nese bazoguma bikurikirana hano. Nibaza ko ikibazo cyanyuma benshi nabonye bariko baribaza benshi baravuga ati Mukombozi twaragiye mu bino bintu peut-être hari abantu bari muri nyuma nuvuga ngo abanyepolitisi ariko nta wovyemeje na kujana peut-être no ofisi umuco ivyo rifatiye nuko hari foto washize ku mbuga za ukoresha nka Facebook ori kumwe na n'umukuru w'igihugu cyacu Burundi basinashimiye muri kwa Ntare House ati Mukombozi hari ico yareka yaga n'umukuru w'igihugu najya kandi umukuru w'igihugu ava n'ubwo umuganga w'ubutegetsi ati bakibaza ati mbega Mukombozi honyo wabanye gute n'abanywanyi ba CNDD-FDD. Je nibaza ko kubonana n'umukuru w'igihugu nkana niteka ku murundi wese sivyo kandi kindi nacyo iki yagiye twabonanye twe twatumiwe nk'abitoza bigenga bose Voxa no kuya foto yanje niwe yaragiye cyane mu bantu benshi ariko wa mubonano wabaribo twese bisigura yuko kandi nawe wari kumubonano wajenje nyene kubera intovugana by'igihugu none nshaka by'igihugu ngende kubivugana nyumba 10 mwe mushaka iki kweri namwe murabe none nimba shaka bagaheje ngena kuvugana n'umuntu afata ingingo yanyuma muri ico gihe ni byiza je ni bako gusanye ko abarundi bacavuga uti yo baramukagera abantu bandika bakavuga uti Mukombozi yamukanyira n'icyubero bamuguze je none munangura gute jewe none tuvuganye byeke ubwizigirwa ku barundi akanyigisha ubwizigirwa nkivuga uti oya je nawe turabaopoza none jewe turabaopoza nuko kwiba kumpa nje ndakopoza ubwo sasa n'ubwango saje nibaza yuko ni ikibazo cyo gusanga ivyumviro kandi ikibazo cyakahise babayemo cyane abarundi ya yes ikibazo cyanyuma Mukombozi agaragaza mu Cyongereza yeah ask is okay Lucifer one day you dream to be a president one day to be a president I don't maybe if it's a last decision but it can't be my first decision because even on this parliament, just being in a parliament member, it was a last decision because I was funding youth. A lot of youth in the political parties, they do fear to enter on this, and they say it's even hard to get that opportunity because they don't have money to invest on that. So it was my last decision. Then I said, there's no any youth from parties or from even independent, just let me go, let me be the first. I can't let this time of election to go like that. So it was just a last decision. But me, I need just to be, I don't know, I need to be a mediator. No, I want to show you how you can control our country, but not to be in action. That's a last decision, yeah. Mukombozi, thanks for your time. Yeah, thanks a lot, Soto. Malengo.